wala ichunga kirabe turafise na video n'umwe tuzakureka video tuzakurekana rero amashusho neza ingene murabona radio yitwa PJ Classic FM, PJ Classic FM, Sound of Happiness. PJ Classic FM, ijwi ry'umunezero. Kunzi wa Ashali TV, my name is Ali kuri microphone. Uno munsi rero nkuko mubibona twaje muri conference de presse y'umuntu novuga yuko reka tumwitwe yuko yo bari ingwanyi y'iterambere, ingwanyi yifuza yuko igihugu cyacu cy'u Burundi cyotera imbere. Tukaba rero twaje mu bikorwa byinshi bitandukanye nkuko mwabibonye muka intro gato ya kare twacishijemwo aka intro ko kwerekana yuko agiye kugurura radio. Reka rero nkuko mubona bisa nk'ibitoroshe, murabona ku ruhande hari abantu benshi, biganiro mu ahantu hose ni biganiro gusa. Mugaho reka uko biri kose reka ngerageze kurondera uwo mvugisha kugira ngo tuganire amajambo abiri cyangwa atatu kugira ngo tugire icyo tuvuze, right? Okay, nkuko mwabibonye rero nkuko nababwiye rero nagerageje ibishoboka byose kugira ngo ndamushikire. Nababwiye yuko ni ingwanyi y'iterambere yifuza kubona Uburundi yuko bwateye imbere. Nkuko mwabibonye ikibuga cyose cyacafuye, hari ibintu byinshi bitandukanye. Rero reka ndakuramutse nongere ndagukeze bwana Isaac Asavye. Merci sana, ndagukenda kuramukije bwana Ashali TV no munsi yishikiye mu kuraba ingene ushira ku mugaragaro bikorwa nubwo wagumu vyikurako ubihereza ku rundi ruhande twabibonye. Yeah, okay, ni vyiza. Ni kubera Isaac TV na PJ Classic FM ni ibintu bibiri bifitanye isano ariko bidasi bikogwa, kuko uburongozi bwa PJ Classic FM nubundi kabisa nabandi kabisa nindi sinigena bivuga. Isaac Classic vraiment reka ndagukeze vyimva mutimwa, urumwe mu bantu novuga yuko mu gwaruka wenspira abantu benshi, na cyane hariho kintu kimwe ndababwire kijanye no kudatakaza indoto yawe, no kuvuga kintu wifuza kugeraho kubandanya kucumako. Hariho akabanga kamwe ka Isaac mbure abantu batabizi, iyi radio bita Classic FM nibaze ngo ni kintu kivusu no munsi. Numwe mu bantu bahora batanga amakuru musi gitanda. Isaac Classic impamvu abantu bacika intege, ni kubera amajambo canke abantu bavugako. Ariko vraiment uri umuntu wisoneye, uri umuntu uzi ivyo ushaka gukora, uri umuntu ufise vision y'ivyo ushaka gushikako, franchement biroroha kandi birakunda urabishikako tu. Icica abantu benshi ndaguma ndagisubiramo, nivyo bintu usanga umuntu ariko arakora no munsi ariko arafata micro ejo ukacubona na deboki warabivuyemo. None yali yagiye ati yarabivuye ngo nabone nwe nta maviews naronka. Oya suko none yali takubaze kwanza urabizi ali we ntitwakora ibiganiro sha munsi y'igitanda indira tukagenda ukaza kuri conference de presse nibaragohe niyo amafaranga de placement ukahwera ugahanga ugahungumagana karataki n'ubu nkaba nkiriko nubu kaburiko. Rero urumva nuko bimeze ivyo. Rero birakunda gushika kenshi abantu baracikunda gushika intege, ugasanga tunakora kubwira nawe ugacucika intege. Oya guma kwibanga ucika intege kubera iki? Isaac Classic twumvise yuko wagerageje gusaba umukuru w'igihugu agerageze kugufasha muri byinshi bikomakomeye kugira ngo dushobore kumukora ku mukuru w'igihugu. Je ndashaka uhamahigo wagerageze kubica ku ruhande muri conference ndazi kurusha, mugabo nshaka yuko wobwira umukuru w'igihugu ikintu yo gufasha kimwe gikuru wifuza yuko PG Classic FM aza kigende gusa. Urumva je cyo nsabye umukuru w'igihugu kuza kutugendera gusa
aza yigendere nukuvuga bugaramara barakinama nico kintu cyambere kizokujyo none se barundi ashitse oya se barundi none ushavuga rero ko se barundi ashitse baca birukana abantu ahubwo bavuga ati bugara bakavuga bati hari umuntu w'igitangaza nukuvuga ibyo bizokujyo cyane gose yagiye hejuru na hagara abasodari yose ati mutamari twitegeki inyuma y'iki kintu ikindi kintu uri kuradutegurira nibanga cyane hari ikindi kintu wifuza hari ibindi byinyegeje ibindi bintu byibanga Isaac classic gusa ikintu kitinyegeje je ngomba ndakivuga none basi bashaka bazokwiyahure cyangwa bashaka sinzi mafu Isaac TV jusqu'en fin d'année mwaka inshallah uzohera iri muri Star Times. Wow, ico kiri clear. Yo nese mambwira abantu bose. Murumva yuko ari ibintu bidasanzwe. Si surprise yo urumva ngoma ndayivu. Isaac classic shaka kunyibira ibangariro Jenzo wamfise ikihe kiganiro muri classic FM. Uzozo bibaza barongozi. Nje ndumurongozi wa PJ Classic FM. Urabona twe tubaza uri kuri tete. Kuri tete ni benshi. Aho nanje sindi kuri tete. Basi genda vyisabiwa. Kuri je sanze bishikiza bicejwe amababira. Ego uzocuma ikijanye n'ibikini. Sinzi bivana n'ivy'ubushaka ushoboye iki wewe. Okay, bakunzi ba Shali TV reka tubashimire cyane ndabona yuko yarushe cyane conference de presse yamaze umwanya muremure Isaac Classic kandi agushimire cyane. Merci sana kabisa, merci beaucoup. Hanyuma tubasaba yuko ino radio yatubwiye yuko anytime murashobora kumva hacafuye. Oya sajewe cyo nansi. Radio tuzoyigura nk'izembure kamene. Ego barindire nyene. Bavuga ati umunsi n'umunsi saha n'isaha. Tuzobabwira n'umunsi zo kwakirwa. Turumviriza twese urumva bene data je ndabatumiye buba ndabatumiye uno muntu burya ni hatari ku bantu bagerageje media za PJ turazibabwira oya usareka je ndababwira ikintu kimwe nukuri mu birindirana igishika azo ari ibintu bidasanzwe ibintu vy'amavuta na cyane cyane yuko harimo abantu b'inzobere gusa numva n'ubufasha bwinshi bari kubararonka akote bizoba ari ibintu biryoshe cyane hama turabakunda cyane akajambo kamye kuri Ashali TV. Ashali TV mugume kwibanga. Ashali TV mu ntango bari binebwe. Mwari binebwe. Ariko ubu vraiment murabona ko urukura Oya, félicitations murakora bien vraiment. Yani ni systeme y'akazi rumba. Niko bimeze. Hama rero turabakunda cyane. Bye bye. Hama mukore bijya bindi abantu bakunze gukora byabaye ngombwa yuko mfata micro. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Bye bye. Gisagara cya Bujumbura no mu micungararo y'igihugu cyacu cy'u Burundi mukaba mwimirije gukora imanza za mariage, dote, anniversaire hamwe n'ibindi. Ashali makeup ihari kugira ngo igufashe ibyo byose. Ukaba wifuza gukora makeup yo ku rwego rwo hejuru, ku rwego mpuzamakungu, ni wakure kuri izi nimero 6 ubusa 8 4 ubusa 4. Ukaba wifuza nawe kuganira kuri WhatsApp Fyonda 75 35 96 83 ukazocuronka makeup isukuye.